Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bavukanye muri Kristo Yesu. Kaze mu kiganiro Saveur Divine duhuriramwo dufise intumbero imwe yonyene gusa, nukubwirana ijambo ry'Imana. Uno munsi rero mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana duhagaze ko muri ino ndwi dusanga muri Matayo igice ca 4. Ariko tutarahasoma, turashimira Imana yuko tukibayeho, turashimira Imana yuko turi bazima, turashimira Imana yuko itugwanirira, turashimira Imana ineza yayo idusanga aho turi. Imana ishimwe kuko ni umutabazi wacu, n'ubuhungiro bwacu, n'umuvyeyi adukunda. Imana ntihemuka, ntikoza isoni, Imana n'urukundo. Imana ishimwe cyane. Turabe rero hariya muri Matayo igice ca 4 duhagarara ku murongo wa 17. Ariko kugira ngo vyumvikane neza turahera ku murongo wa 15 dushikane ku murongo wa 17, niwo duhagararako cane. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 4 duhere kuri 15 dushikane kuri 17. Haravuga ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nafutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya mu gihugu c'abanyamahanga, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Amen. None murongo wa 17 tuza guhagarara ko avuga ngo guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati, mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana iduhangaze. Nere jambo nyene ry'umutwe tuvuga tuti mwihane ubwami bw'Imana buratwegereje. Matayo yandika yarazi yuko yandikiye abayuda, rero gukoresha ijambo Imana kuri bo cari ikintu kiremereye cyane, kitari mu migenzo yabo. Nico gitumaho kuvuga ati ubwami bw'Imana yakoresheje ubwami bwo mwijuru. Bene data muriko muranyumviriza, twihane ibyaha kuko ubwami bwo mwijuru aribwo bwami bw'Imana buri hafi, buratwegereje. Nta kintu na kimwe kindi gishobora kutubuza kwinjira mu bwami bw'Imana, mu bwami bwo mwijuru, kiretse ibyaha byonyene gusa. Yesu rero yashitse hano i Galilaya atangura kuhigisha. Yabandanije ubutumwa Yohana yari yatanguye, Yohana umubatizi aha yari ahejeje gushirwa mu ibohero, maze Yesu nawe aza yigisha abantu ababwira kwihana ibyaha, ati ubwami bwo mwijuru burabegereje, buri hafi cane. N'umuco warasiye abari mu byaha, bari mu mwijima w'ibyaha.
uwo muco ni Yesu, niwe yigaragaje, niwe yahashitse ababwira ubutumwa bwiza, arababonekera, arabigisha. Imana ishimwe cyane, baramubona, baramukorako, babana nawe ari we bugingo. Imana ishimwe cyane, arababwira ati mwihane rero ibyaha byanyu, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Twihane ibyaha duhinduke, tuve mu kugabitanya. Ubwami bw'Imana by'ukuri buratwegereje, buri hafi cyane. Kwihana ibyaha rero niyo ntambwe ya mbere umuntu aherako kugira ngo yinjire muri runo rugendo bwo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ari bwo bwami bw'Imana. Nico gituma n'ubutumwa bwari bukwiye kuvugwa. Intango y'ubutumwa bwose no kwihana ibyaha, gukura ikizira mu mitima yacu, gukura mu mitima yacu ico cose kidutandukanya n'Imana, gukura mu mitima yacu ico cose kitubera intambamyi yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Kugira ngo umuntu aje mu kindi gihugu gitandukanye n'igihugu c'amavuko yiwe, hariho ibyo bamusaba ategerezwa kuba akwije, hari n'amahera ategerezwa gutanga, hari impapuro bamutuma maze bakiga dosiye yiwe, bakaraba ko akwije ibisabwa byose kugira ngo bamwemerere kuja muri ico gihugu cabo, kugira ngo bamwakire. Ubu bwami bw'Imana rero, ibyo dusabwa ntidusabwa ibintu by'umurengera, turasabwa ikintu kimwe gusa: kwihana ibyaha, guheba ingeso mbi, kuva mu busuma, kuva mu busambanyi, mu rwanko, mu nzigo, mu ishari, mu macakubiri, mu kudaharira, tukaba abihangana. Imana ishimwe cyane kandi idufashe kandi idushoboze kandi idutabare. Twihana ibyaha, nitwamara kwihana ibyaha ubwami bw'Imana n'ubwacu, kandi Yesu yagiye kudutegurira ibyicaro, ibibanza muri ubwo bwami bw'Imana. Hari ibimenyetso tubona hirya no hino mu isi bigenda biraba, bigaragaza by'ukuri yuko Yesu ari hafi kuza gutora umugeni, gutora ishengero ry'Imana. Azotora nde? N'uwo wese yihanye ibyaha, yamwemeye, yamwakiriye, yamwizeye. Hariya mu ikete rya kabiri Petero nawe yanditse igice cya 3, dusome ku murongo w'8 n'umurongo w'9. Haravuga ngo ariko abo nkunda mweho ntimwiyobagize iki kintu kimwe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko aritebya, ariko yihanganira mwebwe, ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Imana ishimwe cyane. Turabibona yuko Petero yanditse rino kete yariko araremesha, arakomeza abariko barahamwa, bazira ubutumwa bwiza, bazira umwami Yesu. Arababwira ati mwebwe mwihangane. Bibiliya iratweretse yuko ibiharuro dusanzwe tuzi irabihinduye. Ku Mana umunsi umwe urangana n'imyaka 1000, kandi n'imyaka 1000 kangana n'umunsi umwe. Hariho benshi bavuga rero ngo twavutse bavuga ibyo, ndamaze imyaka 80, haraheze imyaka 1000 bingahe bavuga ibyo. Ariko ibi biharuro bya Bibiliya birabitweretse umunsi umwe n'imyaka 1000 nico kimwe, birangana n'ibiharuro bidusiga cyane. Ariko uku kwihangana kw'Imana, kugaragaza urukundo rw'Imana, iragomba yuko bose bihana, ntigomba yuko hagira urimbuka, ntigomba yuko hari n'umwe yobura ubwo bwami bw'Imana. Nakaryo Imana ibiduhaye kugira ngo twihane, kugira ngo duhinduke. Bene data, ntihagira uwibaza yuko ari kinyoma, ari imigani cyangwa ibitito biriko biravugwa. Nitwihende, nitwibeshe kuri kuno kwihangana kw'Imana, ariko iragomba yuko uku kwihangana kwayo ikigaragara nk'uko umenga iratevye naho idatevye, bidutume twihana ibyaha, turondere ubwami bw'Imana.
Yesu atugirire neza, Yesu adushoboze. Ukaba utarihana, ndakwinginga mwene data kugira ngo wizere Yesu. Nta kindi cyamuzanye no kudukurako ibyaha, kuduharira, kuduhuza n'Imana, no kudukiza, no kutubohora. Imana ishimwe cyane, kuko kera nta n'abantu twari turetse kuba abantu kubw'ibyaha, kubw'ibigabitanye, ariko ubu turi abana b'Imana kuko twizeye Yesu akatubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ukaba warihanye, ndagukomeza nk'uko ijambo ry'Imana rigukomeza. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe, nubwo ufise amageragezwa, nubwo ufise ibiriko birakugwanya, nubwo hari ibyaguhagurukiye, wihangana, ukomeze kwihangana, ukomeze kunezererwa Imana, ukomeze gukurikira Yesu. Oh haleluya! Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe, azobishitsa, aratabara, agira neza. Kandi Yesu ari ku rugi, umwugururire urwo rugi n'umutima wawe. Yesu aragomba kwinjira kugira ngo mubane, kugira ngo musangire, kugira ngo mufadikanye urwo rugendo, unezeranwe nawe, maze ubone kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu abagirire neza. Shalom shalom.